Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa kuniponya. Ndashima Imana ko yankijije. Nilikuwa naumwa ugonjwa wa tezi dume. Iyo nono iyo ngwara ni nyabaki? Msipa. Umusipa. Nilikuwa nimeugua zaidi ya miaka 3 na miezi 8. Yarayigwaye imyaka irenga 3 n'amezi 8. Na ilikuwa ni ugonjwa wa ukoo. Kandi bwari ubugwayi mu bubabaje. Wa ukoo. Bwo mu miryango. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndashima Imana cyane. Kuanzia tarehe 14 mwezi huyu wa 9. Guhera itariki 14 z'uku kwezi kw'icenda. Siku ya Jumapili. Ku munsi wa Mungu. Nilipotoka hapa. Vuye ngaha. Namshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi na kunywaga sukari na kunywa. Ndashima Imana ko ubunywaga sukari. Juisi na kunywa na nilikuwa sinywi hivyo vitu vyote. Nakajinda kanywa kandi sinahora ndabinywa. Namshukuru tena Mwenyezi Mungu. Ndashima Imana kandi kwa kuniponya ugonjwa wa asma. Ndashima Imana ko yankijije ingwara ya asma. Niliyokuwa nimeugua miaka 2 na miezi 4. Yaragwaye imyaka 10 n'amezi. Miaka 2 na miezi 4. Imyaka 2 n'amezi 4. Nashukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi sivai hata sweta natembea. Ndashima Imana ko ubu ntambara n'umupira w'imbeho ngenda uko nyene nimereye neza. Amina. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Urumva ko za ngwara twabatandukanya n'abantu bo mu miryango, urumva ko ari abantu benshi bakize ingwara zo mu miryango. Nidusigarira turahonga mu izina rya Yesu. Ujya we yarafise ibintu byabyimba, urumva bose ko babigwara mu muryango iwabo, ariko guhera ujya munsi tumutandukanya n'ingwara zo muri famille. Uyu munsi uravuga ngo apana amaraso yanje, turi mu masengesho yo guhakana ugira ingwara wanka, ugira ibintu hagarika mu izina rya Yesu. Nuko bijya byahagaze nawe bihagarare mu izina rya Yesu.